Umuntu TV tubitayeho. Hosea 1:11 baduge bave mw'isi kandi ngo uwo munsi wo kuduga mw'ijuru ngo uzoba uhambaye. Kuduga mw'ijuru rero ni igihugu c'i Kanani bazojamwo, si mu kirere. Yakobo naramukunze, n'umwirabure. Umwirabure bishobotse ukabitahura ibintu nk'ibyo. Umwirabure uwo ari we wese wo mu bakunzwe n'abandi bemerewe kuja mu bwami, mutoye umwanya mukagira umunsi mukuru mugahimbagwa, hama mukagendera mu byagezwe by'Uhoraho, nivyo vyerekana ko mumwubaha, kuko mwagerewe ubwami kububamwo ndetse no kuburagwa. Mwoba murafata agacupa k'umutobe mukigina iyo nshinzi, mukigina n'urwo rukundo, byoba vyiza cyane gose. Mugabo ibyo mukabigira mugendera mu byagezwe by'Uhoraho, nibyo bizoberekana yuko mumwubaha. Igitabo Bibiliya ni abayashirani bonyene, nta bandi bantu bakigenewe. No kuvuga nkoresha ijambo rivuga karine, n'agakarine k'abayashirani bari barahawe kugira ngo kaze karabibutsa ukuntu bakwiye kubaho mu buzima bwandiho n'ukuntu bazotwara bakaganza amahanga. Ndabaramukije banywanyi mwese mutwumviriza muri hirya no hino mu mihingo itandukanye y'isi. Je ubatunganiriza ikiganiro nitwa Rukundo. Ni ikiganiro tugiye kurabira hamwe Yerusalumu aho yari iri kera, uretse ihari uyu munsi yashizweho mu buryo bwo kubesha kandi bwo kurenganya twebwe beneyo. Uwabateguriye ikiganiro kandi yagiye kukibashikiriza ni Ahaya Kanani. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro kandi turabashimira cyane ku buryo murushirizaho kudutega yompi. Tubasaba kurushirizaho kumva ibiganiro tubashikiriza no kubisangiza abandi kugira ngo abatiyizi barushirizeho kwimenya no kugendera mu byo kugororoka. Ikaze. Shalom, ni Ahaya Kanani abaramukije bivanye naho herereye. Ndakwipfurije amahoro n'umugisha biva ku Muremyi wacu. Ndiho musumba byose, Ahaya aduhangaze twese aho turi. Rero ni muri uyu mwanya nongeye gushima Muremyi wacu, ndiho musumba byose Ahaya ko yongeye kunshikana kuri uyu mwanya nyuma kumuka bazima. Ni ishimwe, ikuzo n'ibyiwe. Nkaba rero ndabipfurije kumererwa neza, kugubwa neza, kumva ko ufise ijambo kandi ko ukeneye kwiga kandi aho udatahuye ukabaza canke ukunganira canke se ugashobora no gutanga yindi mbono bivanye se n'ubumenyi ufise. Rero ni kaze ivyigwa bikaba bibandanya. Tukaba dufise icigwa ngaha kijanye niyo abasanzaye bagiye niyo bageze uyu munsi. No kuvuga nivyo twigira hamwe kuturaba, kuko twamaze kubona yuko ibyo dufise uyu munsi birimwo amangetengete ateye ubwoba. Rero ikigwa gihari mbega urusengero abayashirawani bukuri basengeramwo canke batangiramwo ibimazi canke Yerusalumu hukuri hoba ari hehe uyu munsi? Yerusalumu canke Yerusalemu canke Salemu, umugwa wari umugwa wiziziwe n'abayebusi bo kwa Kanani. Ivyo rero tugiye kurabira hamwe muri uyu mwanya. Mbega byagenze gute kugira ngo ibintu bihindagurike? Hanyuma dusomye muri Bibiliya turaza kubona uko ibintu bimeze nuko ibintu byagiye biragenda, naho na Bibiliya yenyine ubwayo
irimwo utunenge tutari duke kandi irimwo imigani y'ikirenga. Rero turaza gusoma nkuko tugira dusome itanguriro 14 umurongo wa 17, 18, 19, 20. Haratubwira ngo atabarutse uwo yari Aburahamu n'ingabo ziwe avuye gutsinda Kederuwarawo Meri n'abandi bami bari bari kumwe nawe, umwami w'Isodomu amusanganirira mu gikombe shevu, ico gikombe c'umwami. Kandi Melikisedeki umwami w'Isalemu azana imitsima na vino, yari umutamvyi wa Ahaya asumba vyose, amuhesha umugisha ati Aburamu ntiyari bwitwa Aburahamu, Aburamu ahabwe umugisha na Ahaya asumba vyose nyirijuru n'isi, kandi Ahaya asumba vyose ahimbazwe yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburamu amuha kimwe mu 10 ca vyose. Iyo rero tubonye uyu mugabo yitwa Melikisedeki, niwe Shemu umuhungu wa Nowa, niho Aburamu yagiye kuza kuba imbere yuko avuye hehe, imbere yuko avuye mu gisagara ci Uri. Avuye Uri yaciye aja kuba mu nzu ya Nowa, mu nzu kwa se, bakora ibikorwa byo gusenga. Ivyo bantu benshi nibaza ko babizi, ntabo kwirirwa arabirandira. Ico turiko turaraba ni aha hantu hitwa Salemu, hatwagwa n'umwami Melikisedeki, kandi yahezagiye Aburahamu. Kandi Aburahamu tukaba tuzi yuko ava mu muryango umwe na Shemu umuhungu wa Nowa. Rero ico turiko turaraba ni Salemu. Salemu yaje kuhinduka yitwa Yerusalemu canke Yerushalamu. Iyo dusomye tukabandanya mu bindi bisomwa, reka turabe gatoya nko mu bindi bisomwa, tugasoma mu itanguriro 14 ukabandanya ku murongo wa 21, urabona ayandi majambo ko abandanya. Hanyuma dusomye mu Baheburayo, igitabo c'Abaheburayo igice c'indwi kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 4, baratubwira ayandi majambo ngo for this Melkisedeki king of Salem, priest of the Most High, Ahaya, who met Abraham returning from the slaughter of the king and blessed him. Ni ya majambo nyene yanditse mu itanguriro, uretse ko ndabisomye mu Cyongereza kuko ariho nshoboye guca nshikira vuba. Ati for the king Melkisedeki king of Salem, ati umwami Melkisedeki umwami w'Isalemu, umutamvyi mukuru w'umuremyi w'ijuru n'isi, Ahaya, ahura na Aburahamu avuye kugwana intambara zo kwica abandi bami, aramuhezagira. To whom also Abraham gave a 10th part of all, first being by interpretation king of the righteousness, and after that also king of Salem, which is a king of peace. Ati rero Abrahamu yamuhaye ibya 10, kandi buba ubwa mbere bisiguwe ko abaye umwami w'umuco ariwe Melkisedeki, and after that also hanyuma yongera kwitwa umwami w'Isalemu, which is the king of peace. Ati rero ari umwami w'amahoro. Kwa hiyo Melkisedeki niwe mwami w'amahoro, Shemu niwe mwami w'amahoro. Reka tubandanye. Rero ivyo nivyo bisagara tugiye kurabira hamwe. Igisagara cy'Isalemu, turaza kubona ibindi bisagara bigikikije nk'uko tubisanga muri Bibiliya. Salemu, Berusheba, Rehobothi, Bethany, Pira, Nazareti, Agag, Herod, Jordan,
Ita, Bethany, Gibeon, David, Moses, Jacob, Peniel, Amoaz, and Miriam, n'umusozi witwa Siyoni, umusozi witwa Ararati, Saron, Reuben, Beria, Eliya, Samson, Yeriko, Hebroni, Betlehemu, Betho, Nigaza, Ninero, Galileya, Enoni, Aeno, Safara and Ophir. Tuce turangiriza kuri Kedare ariyo Lebanon. Hariho igitabo c'aba Mormon, igitabo bise ngo ni Arama muri Bibiliya y'aba Mormon. Arama igice ca 13 umurongo wa 17 no wa 18 baratubwira uwo mwami Melkisedeki, bakatubwira amajambo asa najya nyene twabonye yuko ari we yari umukuru wa Salemu. Icyo tugiye kuraba rero ni uko Salemu yahindutse Yerusalumu gute. Ifoto nshize ngaho turiko turarabira hamwe igisagara ca Yerusalumu, igisagara ca Salemu. Ubwa mbere hitwa Salemu, mu nyuma baza bahita Yerusalumu, ubu hitwa Yerusalumu, ariko ubwa mbere hitwa Salemu. Turiko turaraba aho hantu hoba ari hehe, aho hantu hoba ari hehe. Turasoma Itanguriro 33 umurongo wa 18 wa 19. Yakobo agera Salemu canke Ishalemu nkuko abandi bavuga Shalemu canke Salemu, umuji wa Shekemu uri mu gihugu ca Kanani, avuye Ipadani Aramu. Aramu twarahizi, twarabonye ahariho. Avuye Aramu ashinga ihema rye imbere y'umuji. Ntiyari yemerewe kwinjira mu gisagara. Yaguze iparasera yo mu murima aho yari yarambuye ihema ryiwe, abikesheje abana ba Chamori se wa Shekemu. Amafaranga 100 niyo yahaguze. Dusomye muri Zaburi y'76 umurongo wa 2 hatubwira ngo mu Bayuda Ahaya aramenyekana, mu Bisirayeli izina ryiwe rikomeye, kandi Ishalemu canke Salemu niho ihema ryiwe, Isiyoni niho buturo bwiwe. Salemu Yerusalumu niho nzu y'umuremyi w'isi n'ijuru, Isiyoni niho buturo bwiwe, no kuvuga niho aba. Kuvuga ayo matongo abiri ategerezwa kuba ari hamwe yose adasigana, niko Bibiliya tubwira. Hanyuma Zaburi igice 110, Zaburi y'110 umurongo wa mbere hatubwira ngo Uwiteka abwiye umwami wanje ati icara iburyo bwanje, ugeze aho nzoshirira abanzi bawe munsi y'ibirenge vyawe. Uwiteka ari Isiyoni, azansingiza kure inkoni y'ubutware bwawe. Tegeka hagati y'abanzi bawe, abantu bawe bitanga babikunze. Ku munsi ugaba ingabo zawe, abasore bawe bazoza aho uri nk'ikime, bambaye umurimbo wera, bavuye mu nda y'umuseso. Ku murongo wa 4, Uwiteka arahiye ntazivuguruza ati uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melkisedeki. Melkisedeki niwe yahaye we kuganza ivy'ubwami bwa Ahaya
imyaka yose gushika igihe azogarukira, kandi avuze ko atazivuguruza. None byagenze gute ngo bashobore Shemu ashobore kuba ariwe Melikisedeki ashobore kuba aba yabaye inyuma y'igisagara, kandi byari bo bategezwa kuba bakiganza? Ko twumvishe ko hariho aho Melikisedeki yaganze igisagara. Mbega ibyo bishatse kuvuga ryari? Nkuko tumaze iminsi tubyiga mu cigwa Isaac yatanze ku bijanye na Esau, inyankane hagati ya Esau na Shemu, yakiganza muri uyu mwaka canke ayazokiganza mu bihe bizoza. Twabonye yuko bukuru, ubwami bwa bukuru buzohabwa butoyi, kandi niyo usomye mu itanguriro igice ca 25 turabona yuko butoyi Shemu yaje gushikira ubwami bwa Esau, abugurishijwe, nawe ubugurishije abakabugurisha ibiryo bitukura. Rero ni muri kazoza. None iyo Shalemu batubwira iri hehe? Ko batwereka muri Middle East. Mbega vyo bari muri Middle East niyo biri canke siko kwabaye kubihindura? Kubw'ivyigwa tumaze kurabira hamwe mu bitari bike, kwabaye kubihindura. Yerusalumu ntiyigeze iba muri Middle East, ariko reka nze ndakwereke ivyo bashize uho imbere y'amaso yawe uno munsi, nivyo ushikirako. Aho niho hitwa Salemu, niho haba abayebusi batwereka uno munsi. Turavye mu byo twasomye, aho ntaco hapfa hasana naho ibintu byari biri bwa mbere. Kubera iki? Bwa mbere hoho aho batwereka hatanguye kubaho ejo bundi mu gihugu c'Abafilisitiya. Abo kwa Hamu nibo baba ngaho. Twese turazi yuko Palestine nibo Bafilisitiya. Ivyo ntawo bideha, kiretse utarabisoma nawe azosangure muri Bibiliya. Filisitiya n'umwana ava mu muryango wa Hamu. Abo nibo rero batoranye iyo rendi, nkuko tuzobisanga mu gitabo cya Jubili. Nizera neza ko ari igice c'icumi. Igitabo cya Jubili igice c'icumi ni umurongo ukomeye, ni igice gikomeye cyane. Nico gice tuzohereza ko muri iki kigwa cacu. Igice c'icumi uzosome kuva ku murongo wa 28 gushika ku murongo wa 36, ariko tumugusoma tuzohera ku murongo wa 12. Niho tuzohera, ariko ubu urasoma igice c'icumi umurongo wa 28 gushika ku murongo wa 36 mu gitabo ca Jubili. Rero niko bimeze aho hatanguye kubaho ejo bundi mu mwaka wa 1948. Niho hatanguye kubaho ico gisagara. Ivyo bisagara niho batanguye kubaka aho abaturist canke abakerarugendo baza baraja kuraba ngo Yerusalumu, Betaniya, Betlehemu, Galeri, canke se ngo aho imva y'umucunguzi bo bise n'irindi zina bahaye ikindi cyubahiro uwundi muntu ngo yitwa Yesu. Rero ivyo nivyo turiko turarabira hamwe. Iyi Salemu canke Yerusalumu canke Yerusalemu ivugwa iherereye hehe uno munsi? Ko twasomye mu itanguriro igice ca 14 umurongo wa 18 ngo kandi Melikisedeki umwami w'Isalemu. Kandi Melikisedeki umwami w'Isalemu. Ngaho kuri map ya mbere turabona ahantu haciye hakarongo Salemu. Iyo ni map ya South Africa. Igice ca South Africa ni kuvuga munsi y'umurongo wa Equateur, munsi y'umurongo ugabanyamwo isi kabiri. Turabona rero kuri iyo map ya mbere ahantu handitse Salemu. Ahantu handitse Salemu turahabona twese. Niyoza ko utaza kubibona nawe azovuga tubimwereke neza.
hanyuma tugaca tubona n'ahandi hitwa Rehoboth, bagaca batwereka ko ari map yakozwe n'Abadage. Ikaba batwereka ko yakozwe n'Abadage. None yakozwe ryari? mu myaka ya ryari? Ibyo turaje tubirabe igihe yakorewe, nizere ko biza gutahurika ku batashobora kubisoma. Kuri iyi map yindi gira kabiri ni muri iki gice aho handitse German with Africa, niho hari Salemu. Uravye ku murongo uduze hejuru niho handitse Salemu, no kuvuga mu citwa Namibiya uno munsi, igihugu citwa Namibiya. Hepfo uracubona ahantu handitswe ngo Cape Colony niyo yitwa Cape Town uno munsi, akabaho ari muri South Africa. Rero ugiye Rehoboth birabona ko biri kumwe na Salomo kuri iyo map. Ariko ugiye kuri ya yindi map yindi batwereka harimwo amazu ashashagirana. Iyi map harimwo amazu ashashagirana, aho baciye barekana yuko ariho Salemu, Yerusalumu, the city of Dawidi. Turaza kubona n'igisagara ca Dawidi ko aho kiri, kuko naco nyene kiri mu byo tuzorabira hamwe. Byose tubisanga ngaha nyene muri iki gitabo ca Bibiliya. Ariko abanyonyezi baca bagira ayandi mazina. Hanyuma kuba twatanguranye cigwa twarabonye yuko abantu ba mbere bavuye ngaha nyene muri hagati muri Afrika, ariho bikaba bivugwa n'abanyene uno munsi bandika ibindi, akaba aribo bavyivugiye. Sivyo jewe mvuga, sivyo canke undi umuntu wari wese ari kuri groupe, nivyo ibitabo by'abanditsi b'abakoroni baje bakoze ubushakashatsi, noneho bonyene bakivugira, noneho bakabona ko ariko bimeze bakurikije ubushakashatsi bakoze. Kandi natwe dukurikije Bibiliya tugasha dusanga niko nyene bimeze. Ni ngaha nyene muri Afrika, aho bise ngo ni Great Rift Valley canke ngo Great Valley. Ibyo tugaca tubisoma muri Zakariya igice ca 14 uhereye ku murongo wa 4. Turiko turiga turaba aho Yerusalemu uno munsi iri. None tubonye ko ari Salemu canke Yerusalemu ari muri Namibiya uno munsi, muri bwa bunyenyagu banyenyaguye kuko bo bari bazi ibyo bariko barakora. Ubu haboneka hehe? Muri Namibiya y'uno munsi. Aho hakaba ari mu gihugu ciswe Afrika. Tukaba twarabonye yuko Afrika yari intara ya Libiya, umuhungu wa Hamu. None uno munsi ikaba yitirirwa Afrika yose, nk'uko umuhungu wa Hamu yitiriwe Afrika yose, akaba yitwa Ethiopia, ikaba yigeze kwitwa Ethiopia n'ayandi mazina menshi arenga 10 n'ayandi akiza. Rero none Rehoboth hoba habera iki? Hari iki gitangaje kitwosanga mu vya Bibiliya? Dusomye mu Itanguriro 26:22 ngo avayo afukuza, no kuvuga agira ikintu gishasha. Irindi iriba ararifukuza, riba rishasha ryo ntibaritonganira, agita Rehoboth. Aravuga ati none Uwiteka adushize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Abo bari bande? Dusomye mu Ingoma wa mbere igice ca mbere 48 havuga ngo Samura aratanga. Shawuli w'Rehoboth yo ku ruzi yima mu cimbo ciwe. Shawuli twese turamuzi. Hanyuma dusomye Itanguriro 36 umurongo wa 37, Samura atanze Shawuli w'Rehoboth ihereranye na rwa ruzi yima amukurikiye.
ingoma ya Shawuli yari hehe? Rehoboti. Shawuli umuntu akomeye cyane. Reka dusome kumbure turabe neza imirongo uko ibivuga duhereye hejuru. Usomye rero icyo gice cyose cya 26 urabona ibitari bike. Urabona Isaka atura Igerari, kandi niho uza gusanga abayashrawani bari batuye ngaho ari benshi harimwo na Shawuli. Rero ni ukuvuga ko ibintu biriko biraja ku murongo, biriko biratora inzira. Turiko turasoma umurongo wa 22 aho batubwira ngo avayo aja muri icyo gisagara. Batubwira ngo avayo afukuza irimbi. Uwo yavayo ninde? Uhereye ku murongo wa 19, abagaragu ba Isaka bafukura muri ico gikombe, babonamwo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'Igerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba. Bande ba Isaka? Isaka se wa Yakobo. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira aryita Sitina. Avuye Sitina afukura iriba ry'Irehoboti. Ni kuvuga abayashrawani ba Isaka babaye muri Afrika, mu karere no munsi batubwira ngo ni Namibiya, kuko iyo baza kwita ayo mazina yo muri Bibiliya twociye tubimenya vuba. Kuri iyi mapu yo mu mwaka w'1900 yakozwe n'umutama yitwa George Bacon, turabona uvuye Igibiyoni ukamanuka i Yerusalumu. Uwamanutse ava Igibiyoni akaja Yerusalumu ninde? Niwe tugiye kurabira hamwe. Tuca tubisoma mu gitabo c'ingoma wa mbere, igitabo c'ingoma ya kabiri, umurongo wa mbere, igice ca mbere turahera ku murongo wa 11. Baratubwira ngo Ahaya abwira Salomo ati, kuko ivyo atari vyo biri mu mutima wawe, ntiwisabire ubutunzi cyangwa ibintu cyangwa icubahiro, cyangwa ngo abakwanka bapfe cyangwa kurama, ahubwo ukisabira ubwenge n'ubuhanga ngo umenye gucira abantu banje imanza, abona kwimikiye. Ubwenge n'ubuhanga urabihawe, kandi nzoguha n'ubutunzi n'ibintu n'icyubahiro bitigeze kubonwa n'umwami n'umwe wo muba kubanjirije, kandi no mubaza gukurikira ntawe uzagira ibihwanye n'ibyawe. Ku murongo wa 13, nuko Salomo ava ku kanunga k'Igibiyoni imbere y'ihema ry'ibonaniro, agaruka ihema ry'ibonaniro nande? Na Ahaya umucunguzi wacu. Agaruka Yerusalemu ategeka abayashrawani. Salomo ateranya amagare n'abagendera ku mafarashi, kandi yari afite amagare 1,400 n'abagendera ku mafarashi inzovu n'ibihumbi 2,000. abishira mu mudugudu bacuranamo amagare ni i Yerusalemu n'umugwa w'umwami.
rero umwami Salomo yagiye i Yerusalumu aja kwibera mu gihugu avuye i Gibeyoni, aho yabonaniye n'umuremyi w'ijuru n'isi, aha yamusumba byose, amuha ubutwari nk'uko yari yasabye ubwenge, acamuha n'ibindi byose atasabye. Aho hose turabona yuko abayasharawani baba hehe muri Afrika. Reka tubandanye dusome muri Matayo igice cya 2:16. Herode abonye ko yashutswe n'abapfumu ararakara cyane, yohereza kandi yica abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no mu micungararo yaco yose kuva ku myaka 2 no munsi yayo, akurikije igihe yari yariyemeje uhereye kuri Magi. Hanyuma dusoma igice cya 2 ico nyene Matayo umurongo wa mbere, dusubira inyuma gatoya. Ayimana wa Ahaya amaze kuvukira i Betelehemu ya Yudaya mu gihe cya Herodi umwami, abapfumu bo mu burasirazuba bagera i Yerusalumu baravuga bati, umwe muri wewe azasohoka kugira ngo mbe umutware muri Yasharani, kugenda kwe kuva kera, kuva mu bihe by'iteka byose. Dusome muri Luka igice cya 2 umurongo wa 4 n'uwa 6, nabo batubwira gute? Yosefu arazamuka ava i Galilaya mu muji wa Nazareti. Aho hose twabonye ko ni muri Afrika, aho bita no munsi ngo ni Afrika, mu karere kari munsi y'umurongo ugabanyamwo isi kabiri, ari wo wiswe Equateur. Mu muji wa Nazareti muri Yudaya, mu muji wa Dawidi witwa Betelehemu, kubera ko yari uwo mu muryango wa Dawidi, kugira ngo yiyandikishe hamwe na Mariya wari wasezeranye nawe, kandi yari afite umwana. Bakiri aho iminsi yararangiye kugira ngo yibaruke. Aho ibyo byose byabereye ku gataka k'abirabure muri Afrika.